Turabaramukije twongera tubaha ikaze muri ano makuru mushikirizwa n'imbonesha kure ya JCTV, amakuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ejo ku munsi wa kabiri niho haba ibirori byo kugurura ihayanishwagurishwa ryabereye muri kino gisagara ca Bujumbura. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'umushikiranganje wa mbere Alengiyome Bunyoni. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Kuri uno munsi wa gatatu imbonesha kure yanyu JCTV yagendeye amasoko atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo kuraba ukuntu ibiciro vyifashe. Navyo nyene muraza kubikurikirana muri ano makuru. Muri no misi haribonekeza ikena ry'ibinyobwa vya Brarudi mu makartier atandukanye y'igisagara ca Bujumbura. Ayo nayo nyene muraza kuyakurikirana muri ano makuru. Mu makungu Sofoni Hicu Burundi araza kudushikiriza ibivugwa mu gihugu ca Israel n'ibivugwa mu gihugu ca Centrafrique. Ejo ku munsi wa kabiri niho haba ibirori nyezina vyo kugurura igurishwa hayanishwa foire exposition mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo birori bikaba vyatewe iteka n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alengiyome Bunyoni. Iri hayanishwa rigwiriyemwo ibidandazwa vyakorewe ngaha mu Burundi, ari naco gituma bagise Made in Burundi. Akaba ari inkuru twatohorejwe na Shadrack niyo kwizera, tuyisomerwa na Sofoni Hicu Burundi. Kwigenekerezo rya mbere ruheshi umwaka w'2021 kwibarabara gitiriwe kwikukira huguruwe icese ibikorwa vy'ihayanishwa gurishwa ry'ibikorerwa mu Burundi gitiriwe Made in Burundi mu kinyamazuru. Ibi birori bikaba vyari vyatewe iteka n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alengiyome Bunyoni ari kumwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Inyuma y'igisabisho n'ururirimbo ruhagize igihugu cacu, umukuru w'igisagara ca Bujumbura yashimiye leta y'u Burundi mu kuba yarabashishije iri hayanisha gurisho ry'ibikorwa mvabwenge, yongera ahumuriza abarundi ko mu gisagara ca Bujumbura ari amahoro, ariko ngo araraje ishingwa n'ibikorwa by'abakorera mu binywabi ari nabo bakora ibidapimwe bihungabanya amagara y'abene gihugu. Inyuma yaho ubuserukira urunani rw'abagwizatunga b'abarundi CFCIB yashikirije ijambo yemerera Uburundi ko iryo shirahamwe rizokongereza imitahe kugira ibikorwa mu Burundi bibandanye biteza imbere ubutunzi bw'igihugu mu bisata bitandukanye. CFCIB ikaba yamenyesheje kandi ko yiteguye guteza imbere imigambi y'abakenyezi n'abakiri bato nk'uko yamaze kubitangura, ubu ikaba imaze gufasha abarenga 460. Umunyamabanga ntayegayezwa w'ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi mu ijambo ryiwe yavuze ko iryo hayanisha ryashizweho mu ntumbero yo guhakanya amashirahamwe, amakoperative n'abagwizatunga ngo berekane ibirangurirwa mu Burundi, kuko biraha akaryo abagwizatunga ko kumenyana bagatererana ivyumviro ndetse vyotuma bashobora gukorera hamwe. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alengiyome Bunyoni mu ijambo ry'iyugururwa ry'ibi bikorwa yibukije ko leta nkozi yafashe itara mu guhimiriza abikorera utwabo b'abarundi mu guhindura ingendo kugira abarundi bose bagwiza umwimbu. Karahara mu ruganda ntibacura, kuko ata gihugu na kimwe gishobora gutera imbere atabihungiriwe mu gihugu hagati ngo bigurishwe mu Burundi no hanze. Akaba yongeye avuga ko amashirahamwe akiri make, yongera akebura abarundi ko kugwiza amashirahamwe arivyo bizotuma urwaruka rutera imbere rukanateza imbere igihugu. Leta nkozi rero, leta mvyeyi yashize imbere iterambere ry'ubutunzi nk'intego nyamukuru kugira ngo ikura bene igihugu mu bukene, maze ukubaho kwabo kwisunure. Kugira ngo rero ushike kuri iyo ntambwe, leta n'abikorera ivyabo dutegerezwa gushira inguvu hamwe kugira ngo tugwize umwimbu kanatsinda turi kumwe twese birashoboka. Kuri jewe rero uno musi w'akanyamuneza ntangere, n'umunsi w'akanyamuneza ntangere wo kuza kwirabira intambwe Burundi bugeze ko mu iterambere rishingiye mu kugwiza umwimbu no guhingura neza ivyo twimbuye hano iwacu. Baca umugani mu Kirundi ngo amasi ya kera ntagira umutara.
dutegerezwa rero guhindura ingendo, tumenye ko kubaho neza kwa twese abarundi ari ukugwiza umwimbu, tukanagira ko tukawuhingura kugira ngo tuduze ubutunzi bw'igihugu, habonekane kandi amahirwe abarundi benshi baronke n'akazi. Tukabibutsa ko iri hayanishwa gurisha ryateguwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi rifatanije n'ishirahamwe API hamwe na SGI. Kuri uno musi wa gatatu imbonesha kure yanyu JCTV yagendeye amasoko atandukanye mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo kuraba uko ibidandazwa ibiciro by'ibidandazwa ku masoko atandukanye. Ni inkuru twatohorejwe na Mugisha Claudia yimenyereza kumbonesha kure yanyu JCTV. Mu ntumbero yo kuraba uko ibiciro by'ibifungurwa n'ibindi bidandazwa vyifashe, twagendeye amasoko atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Aho twashika ku isoko iraho bita Kotebu, twasanze ibidandazwa nk'ibirayi, ibitoke, umuceri, ibiharage n'ibindi muri rusangi vyaraduze ibiciro. Ahanini iryo duga ry'ibiciro rikaba ryavuye kwihindagurika ry'ibihe muri rino rima ry'impeshi, ryatumye umwimbu utagenda neza nk'uko twabishikirijwe na bamwe mu badandaza twasanze muri iyo soko. Umuceri hariho imitanzania iva muri Tanzania, hariho n'imiceri y'imirundi turima ngaho iwacu. Imiceri nk'iki gihe tuzi ko imiceri iba yoba yamaze kuzimbuka, abo turavye nta kintu baduhinduka nk'amabeyi ko yamaze gukoroka. Twege tubazo cyo cyaba ikirere kibi gituma imiceri itazimbuka. Kuko turaje amayi twagurisha mu bihe biheze niyo munsi nakiraye. Umurimyi w'igitoke yaragikura ruguru akakimanukana akakigeza ngaha ku isoko, hama tukumvikana ibeyi dushimanye, akaraba ingene wewe yakironse n'ingene camugoye, hama tukumvikana ibeyi, yumvise ashimye tukarangura, hama natwe tukaca tuzana mu isoko tukakidandaza uko nyene. Ariko mu nyuma vyagiye guhinduka, aho abantu bakorera mu makarshe badakorera mu isoko, badukanye ibintu byo gushira iminzane mu masite. Iyo minzane rero kubera ko bobo byaraborohera, kubera ko ntibasanzwe bariha amataxi ya meri ngo barihe OBR, kaca bisaba yuko bobo ibiciro byabo byaba bibayabaye. Abantu bose rero bazana ibitoke babizana ino Ibujumbura babikuye ruguru, baca bashima iminzane. Kubadandaza ivyamwa, umudandaza w'imicungwe twashoboye kuganira yatubwiye ko umwimbu w'ivyamwa ushimishije, ariko ko akarusho mu buryo bw'inyungu kaboneka neza mu gihe baba bashoye ivyo vyamwa hanze y'igihugu. Biva mu Cibitoke, Ibubanza, mu Rumonge, gushika ngaho urumva ko ushika ku madeplacement menshi, ugaca usanga ubidandaje ku mahera make n'ayawe waranguje ntuyakuramo. Mu badandaza ivyamwa rero murabona ko ata karusho kariho? Nta karusho. Hari akarusho kera bija hanze, bija muri Kongo. Abo badandaza bakaba basaba leta ko yogabanya amakori mu bidandazwa bimwe bimwe mbumbarugo. Muri no misi haribonekeza ibura ry'ibinyobwa vya Braludi mu makartier atandukanye y'igisagara ca Bujumbura. Godefroid Nunzu bumwe yimenyereza kumbonesha kure JCTV yaciye mu bibanza bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura, aratubwira uko yasanze vyifashe. Ibinyobwa vya Braludi ntibiriko biraboneka neza. JCTV yagendeye abasanzwe baranguza bakongera bakadandaza ivyo binyobwa mu gisagara ca Bujumbura, mu Gasenyi, quartier Muyaga. Uyu ni umwenegihugu asanzwe aranguza ibinyobwa vya Braludi muri depo, aratubwira ibijanye n'ibura ry'ivyo binyobwa. Ngira barabizi ntibitangure kubura muri iki kiringo conyene, si iki gihe gusa, haraheze no mu mwaka uheze wanashaka ibinyobwa vyari vyatanguye gukena. Mu buryo buhe? Mu buryo bw'uko imbere y'ico gihe twaronka amasorte y'ibinyobwa vyose uko vyakabaye, nta kwidoraguza ngo habonetse ngo
ngo citron gusa canke ikinyobwa ngo ca coca ya kera, nayo mazina ntiyanabaho. Ariko mu nyuma rero kubera ikena ryavyo twagiye tubona haza ikinyobwa kimwe kimwe ico waronse uno munsi ugasanga ejo ntaco uronse, hama bigashika nuko muba vyihereza. Ngo nubwo biruko iyo bishitse bikaboneka naho biba bigoye ko bibashikira, babigurisha ku giciro cashinzwe na leta. Ubwo naho tuba twabirose nyene bigoranye, bavuga ko dukora nk'ikintu co gufata abakiriya kugira ngo ntibagende, kuko hari igihe uba wirutse, hari igihe uba wabitumye bajya babitwara ku makinga ukabahemba. Ni ubu dukora ikintu cyo kugira ngo abakiriya gusa ntibagende, ariko tukabitanga uko byagenda. Ababene gihugu basaba leta ko yogira ico ikoze muri iki gihe bimeze uku, kuko bigira ingaruka ku miryango yabo ndetse no kuri leta ubwayo. Dusaba leta nuko bokomeza nyene bakora ico kinyobwa bakakigwiza kigasika hose nyene, yaba uri mu gisagara uri ruguru nyene hose kikaboneka, ku buryo abantu b'abene gihugu babandanya bakora imirimo yabo. Kubijanye n'impamvu nyamukuru ituma ibinyobwa biriko birabura biri mu makuru tuzogarukako hanyuma. Muri uno mwanya dutandukire amakuru avugwa mu makungu. Mu makungu, Sofoni Hicu Burundi aradushikiriza ibijanye n'inkuru ivugwa muri Israel y'itorwa rya Perezida mushasha Isaac Herzog. Aradushikiriza kandi ibijanye n'irungikwa ry'intumwa zidasanzwe ry'umuryango mpuzamakungu ONU muri Centrafrique ku bijanye no kutumvikana kuri hagati y'igihugu ca Chad na Centrafrique. Isaac Herzog niwe mukuru w'igihugu mushasha aramutswa igihugu ca Israeli inyuma y'ahatowe n'abashingamateka bo mu mugambi wa Knesset. Isaac Herzog agiye kurongora Israeli mu kirango c'imyaka 10, avuka mu muryango w'abategetsi bakomeye mu gihugu ca Israeli, benshi bakaba bamungiranya na Perezida Kennedy yigeze gutwara leta zunze ubumwe za Amerika. Ku myaka 60 y'amavuka, Isaac Herzog ni umuhungu w'umuperezida wa gatandatu muri kahise ka Israeli, yize ibijanye n'amategeko, yatanguye ibijanye na politike mu mwaka wa 2003. Ico gihe akaba ariho yatowe kuba umushingamateka bwa mbere. Yabaye umushikiranganje inshuro nyinshi, mu nyuma ahaba kurongora umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu 2013. Mu mwaka wa 2015 akaba yaritoje kuba umushikiranganje wa mbere wa Israeli, ariko ntiyagira amahirwe yo gutsinda amatora imbere ya Benjamin Netanyahu. Afise abana 3, abamugwanya bakaba bamwagiriza ko atagikundiro afise mu bantu. Mu ijambo ryiwe yashikirije akaba yamenyesheje ko yiteguriye gukorana neza n'umushikiranganje wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu, nubwo badasangije umugambwe. Akongera akamenyesha ko agiye gukora ibishoboka byose kugira abanya-Israeli iyo bari hose basenyere ku mugozi umwe, haba mu by'iterambere canke mu byo kugwanya iterabwoba. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika nyuma yo guhagarika igihugu ca Mali mu muryango w'ibihugu vya Afrika rivuga ko rishobora gufatira ibihano vyiyongera iki gihugu mu gihe abakoze itembagaza ry'ubutegetsi batoshiraho umukuru w'igihugu w'umusivile. Igihugu cyose kikaba kirindiriye ishigwaho ry'umushikiranganje wa mbere inyuma y'itembagaza ry'ubutegetsi rigira kabiri ryakozwe n'abasirikare b'iki gihugu. Ishirahamwe CEDEAO rikaba ariryo ryatanguye gukura igihugu ca Mali mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika y'uburengero, ryongera rinasaba ko ikirangamisi c'amatora ya bose yarategekanijwe muri Ruhuhuma umwaka wa 2022 kitohinduka kubera iyi kudeta. Intumwa zidasanzwe zishirahamwe mpuzamakungu ONU zamaze gushika mu gihugu ca Centrafrique kugira zihweze neza ibijanye n'imishamirano iki gihugu gifitaniye n'igihugu ca Chad. Izi ntumwa za ONU zikaba zishiteye inyuma yaho abasirikare bashika kuri 6 ba Chad bishwe n'igisirikaro ca Centrafrique, igihe abasirikare ba Centrafrique bari kubakurikirana imigwi y'iterabwoba yari ihungiye ku butaka bwa Chad. Inkuru iva mu kinyamakuru Jeune Afrique ikabimenyesha ko mu migwano yabaye abasirikare ba Chad bamaze kubona abasirikare ba Centrafrique ku butaka bwabo bahise mu kubivuna, ariko birangira hapfuye umusirikare umwe w'igihugu ca Chad, 5 barafatwa mpiri, ariko bakaba baciye bagandagurwa n'abasoda ba Centrafrique bari ko bafashanya n'igisirikare cy'u Burusiya. Igihugu ca Centrafrique kikaba cyagiriza igihugu ca Chad ko kibitse imigwi y'abagwanya ubutegetsi, mu gihe leta ya Chad yo yamaze guca gatoki ivuga ko iri yisho ry'abasirikare bayo litazokwijana.
Tuti namwe bakunzi mwariko mudukurikirana ku mbonesha kure yanyu JCTV, umwanya w'amakuru urarangiye, mukaba muzosubira kudukurikira ku munsi w'ejo nk'aya mango. Murakoze.